Matayo kigabane ca 5 dore ku murongo wa mbere ijambo ry'umutwe riravuga ngo Yesu yerekana abahigwe abaribo. Yesu yerekana abahiriwe abaribo. Yesu yerekana abahigwe abaribo. Acavuga ngo abonye iryo shengero aduga umusozi. Amaze kwicara abigishwa biwe baramwegera yanzika kuvuga arababwira ati hahigwa aboro mu mitima yabo kuko ubwami bwo mwijuru ari ubwabo. Ku murongo wa 4 hahigwa abatunganye kuko aribo hahigwa abatuntuye kuko aribo bazokwirugwa. Hahigwa abatekereza kuko aribo bazoragwa isi. Hahigwa abafise inzara n'inyota vyo kugororoka. Hahigwa abafise inzara n'inyota vyo kugororoka kuko aribo bazohazwa. Hahigwa abagira imbabazi kuko aribo bazozigirirwa. Hahigwa abafise imitima itanduye kuko aribo bazobona Imana. Hahigwa ababanguranya kuko aribo bazokwitwa abana b'Imana. Hahigwa abahamwa bahogwa ukugororoka kuko ubwami bwo mwijuru ari ubwabo. Namwe muzoba muhiriwe aho bazobatuka bakabahama bakabarementaniriza ibibi byose babampoye. Munezerwe muhimbagwe kuko impera zanyu ari nyinshi mu ijuru kuko ariko bahama abavugishwa n'Imana ba mbere. Imana ikomerwa amashi menshi. Amen. Rero ijambo ry'umutwe muri kino gisomwa riravuga ngo Yesu yerekana abahigwa baribo. Ijambo tuza kwiga ko muri kano hagoroba bakunda kwandika kandi ndakunda kwandika ni ijambo rivuga ngo tugira inzara n'inyota byo kugororokera Imana. Rero usomye amajambo ngaho ku murongo wa mbere avuga ngo abonye ishengero aduga umusozi. Amaze kwicara abigishwa biwe baramwegera yanzika kuvuga arababwira ati hahigwa aboro mu mitima yabo kuko ubwami bwo mwijuru ari ubwabo. Imana ishimwe cyane. Yesu nivyo ari kumwe n'abigishwa biwe itangiye kubereka abahigwe abaribo. Muri kano hagoroba nawe uwo guha mikrofone akubaza ikibazo nawe kivuga ngo mbega abahigwe muri iyi si nabahe canke abahigwe bo muri ubuzima muri ubugingo turimwo nabahe. Nibazo ko mwese muri twebwe bamuha mikrofone yobivuga ko abibona canke yobivuga ko avyumva, sivyo? Burya ngo abadafise amenyo bama bibaza yuko abanezerewe cyane ari abantu bafise amenyo, niko bibaza. Urumva abadafise amenyo iyo abanye barafise bariko baratwenga bavuga ati mwebwe ni sawa murahiriwe murafise amenyo muratwenga, sivyo? None niko bama bibaza. Nawe guha mikrofone nibaza ko ushobora kuba ufise ukuntu nawe wobidefinisa nawe ukuntu wobivuga wo kubaza ati mbega none abahigwe niba nabahe. Kandi baza nawo nuko nyene umwanya uri udusiga ngira uturega twotanga mikrofone. Abahigwe nabahe bo muri ubu buzima. Ndazi wovuga ati nabafise imodoka nabahiriwe nabafise amafaranga. Kandi twari kumwe no mu matari twa turaganira ku ibi bintu. Ryo jambo ni wenda ndarimbora ko no munsi abahigwa baribo. Umutari nanje namarisho kibazo n'abahigwe none ni bande. Cyangwa abantu bose ngo muri iyi si ngo ari nibibazo. Nikambwiye umutari hano bose muri iyi si barafise ibibazo. Kuko ngo badafise amafaranga ngo bibazo ngo bafise amafaranga nibagizente ngo nabo bahiriwe. Abafise amafaranga nabo tusanga bafise ibindi bibazo navyo birebire. Yesu yavuze ngo muri n'amarushwa mwese, sivyo?
muri n'amarushwa menshi mw'isi, ariko nimugirene nimuhumure naranesheje. Yobu nawe yavuze ngo mbega umuntu ntavukira amarushwa, mbega umuntu ntavukira amagogo nk'uko amasasa yaremewe kuguruka. Muri Bibiliya y'igifaransa havuga ngo l'homme n'est pour souffrir comme l'étincelle pour voler. Ngo umuntu avukira amarushwa, umuntu avukira amagogo nk'uko amasasa yaragizene yaremewe kuguruka. Abiga muri ngira za economie na gestion comptabilité hari ikintu biga kivuga ngo la satisfaction d'un besoin crée une autre dépense. Sivyo? Iyo besoin imwe ibaye satisfait ikikere ikindi. Iyo hamwe bikunze ntabura handi hantu usanga hataye mu kindi kintu kiko kikumena umutwe kiko kikugora. Rero iri jambo Yesu ariko araganira ko n'abigishwa biwe abahigwe abaribo. Mbega abahigwe n'abahe? Ni bande bahiriwe? Yari size nziza cyane, yari teme nziza cyane, natwe tuganira ku kanagoroba. Mbega abahigwe n'abahe? Nk'ubu uvuga ati nibanaka sha nabanaka, nabanaka. C'est vrai. Azi ikosa rya mbere ryoroshe gukora mu buzima, kwihenda. Banaka ni bari sawa. C'est pas vrai. Yesu rero avuga ngo hahigwa aboro mu mitima yabo, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Imana ishime cyane. Hahigwa aboro mu mitima. Hari abantu babwira bavyinterprete kutariko, cabisigura kutariko. Bacha bibaza ngo naboro ngo wo mu mufuko, ngo naboro mu byo tubonesha amaso, ngo bazoja mu ijuru. Ngo abakene ngo aboro. Mukirisu uri ngaha kora ijoro n'umurango ntubu mworo vraiment wo mu vy'ubuzima. Kora cyane. Nubu mworo kuko ni wabumworo no mukene bazogutwengaho hanze. Kwazo sanga usuzuguritse. Muri Bibiliya ya Proverbe kwa Salomo havuga ngo umworo ni iki? Salomo yavuze ngo umworo ngo ni iki? Ngo nyina aramwanga, niko bavuga umenga. Na nyina aramwanga. Kora cyane, ntuzuba umukene, ntuzukene. Ukena ni bibi cyane. Mugabo cyo Bibiliya ngari kwiravuga n'ubworo bwo mu mutima, ubworo bwo kumva nawe unyotewe Imana, sivyo? Ubworo bwo kumva nawe urumva urakeneye Imana. Zaburi ya kahande iravuga ngo nkuko impongo igirane ihuzagizwe irondera imigezi, ngo niko umutima wanje manje Mana ngugirane gukurondera. Twabwiriza kugira imitima natwe ifise iyo nzara n'inyota. Nico gituma twiga kwitema ivuga ngo tugire inzara n'inyota ugirane byo kugororokera Imana. Yesu niba ariko aravuga ngo hahirwa aboro bo mu mutima, naboro bavuga ati ewa ndanyotewe Imana, ndanyotewe ijambo ry'Imana. Niko rasomye Zaburi ya 42, urana yuko umwanditsi w'Izaburi nawe yerekana inzara n'inyota nawe yari afitiye Imana, kumenya Imana cyane. Imana ishime cyane. Rero bisigura ngo muri kano kagoroba nawe ukaburi ngaha nta nzara ugifise, nta nyota ugifise y'ivy'Imana, tazo gufata akanya ho gusengera kuko l'Eglise c'est l'hôpital. Imana ishime cyane. Mu nzu y'Imana turahakirira kandi twese twaje Tanzania inyota dufise y'ivy'Imana. Ari ikintu ca mbere twadogira inyota yo gutunga ijambo ry'Imana, kurondera ijambo ry'Imana, kurondera Bibiliya. Turagusengera nawe ugira inzara n'inyota mu mutima wiwawe ijambo y'Imana. Ubandanije cyaca havuga ngo hahigwa abatunganye kuko aribo bazogirane, nibo bazokwirugwa. Hahigwa abatuntuye kuko aribo bazokwirugwa. Hahigwa abatekereza kuko aribo bazoragwa isi. Hahigwa abafise inzara n'inyota
kuko ari bo bazohazwa. Imana ishime cyane. Mwanya uriko uraturega, uriko uradusiga, ariko ikintu ngomba gushimikirako muri kano kanya kandi tugomba dusengere nikijene kugira inzara n'inyota yo mu mutima cyane cyane, kuko ijambo ry'Imana rivuga mu migani ngo mu mutima niho kirane n'ubugingo bwose butudubiriza. Cyo tuma birivuga ngo rinde umutima wawe, urinde. Kandi babwire umutima umaze kuja mu ibindi bintu atari ivy'Imana haba habavye. Ibintu bishobora kuba bibi ugatangara. Kuko niho hari ubugingo, niho ubugingo butudubiriza. Rero tugifata kanya gusenga. Uringana muri kano kanya. Hanzara ninyo tugifise. Yo gusenga, yo gusoma ijambo ry'Imana, ko bana n'Imana. Gusa wumva ari umutwaro kuza gusenga, umutwaro kuba muri fraternité, umutwaro kubana n'abandi. Turagusengera kandi wizere ko Imana iragutabara, Imana irakugira neza. Imana ishime cyane. Yisonye muri mu byahishuriwe Yohana 2 ku murongo wa 4 aravuga ngo fise ico nkugaya kuko wagize nte ko hataye urukundo rwawe rwa mbere. Imana idufashe cyane. Watanguranye umwete mwinshi, watanguranye umuriro mwinshi cyane, watanguranye ingufu nyinshi n'inkomezi nyinshi cyane, ariko muri iyi misi ugenda urorasha, ugenda usubira inyuma. Imana yaduhaye amaguru kugira n'amaso kugira ngo tubandeye tuje imbere. Shituma duze n'amaso imbere, tubandeye tuje imbere. Ko kuja inyuma ibara dushize amaso inyuma. Nimba amaso Imana yarashize imbere, ngo tubandeye turaba imbere kandi utambuke tuje imbere. Sivyo none kugira muri tubwara umuntu ibirenge byo biraba inyuma, yovuga turumva jewe nambuka nje inyuma kubera ibirenge byanje n'ubundi biraba inyuma. Imana yadushize ibirenge biraba imbere, bisigura ngo tubwiriza kugira ane gutambuka tuje imbere, nta gusubira inyuma. Sinjye guteba rero kubera umwanya uri kora dusiga. Twafashe kandi gusenga kare n'uturacabandanya gusenga, biturambirwa no gusenga. Uri ngaha muri kana kagoroba nta apeti gwifise yo gusoma ijambo ry'Imana, nta apeti ufise yo gusenga. Ibintu vy'Imana bisigaye umutwaro. Kandi ababwira umuntu we niwe yiyumva wenyene, sivyo? Umuntu we yiyumva mu mutima. Kandi umutima w'umuntu uramubwira ati erega uri kuragenda, erega ibintu bisigaye bimeze nabi. Umutima urakubwira uwo uri wowe wenyene, umutima wiwawe wenyene urakubwira uwo uri. Dufata kanya ko gusenga rero, sinjye guteba. Umuntu avuga ati nanye ndifuza ko bansengera, cyo tumusengera. Cyoguruka aho wibereye, kandi tumaze kugusengera wizere ko ibyo usengeye nawe kubibonesha amaso yiwawe. Kandi umaze kuva ngaha nawe wigira inama kuvuga ati nanje ubu ndafashe ingingo, ndafashe decision yo kubana n'Imana by'ukuri, ndafashe decision yo kuza ubu ndasenga, ndafashe decision yo gusoma ijambo ry'Imana. Kuko ibintu bitangura pole pole, bukebuke ugasanga umuntu ibintu byabaye nabi cyane. Rero karagora bo guterana intege, karagora ho kwankwajanya, kavuga ati numashovere rava, sivyo? Tambuka tubandaya tuje imbere, ntidusubira inyuma. Ntanumwe nsindishije, ntawe nshiriye urubanza, kandi muri abahizi vraiment. Uravye umugore ukuntu wari umeze, mukaba mwashoboye kuza gusenga. Imana ibahezagire, Imana ibagirire neza, kumana umutima nyene, bandanya, sivyo? Buryo munsi haje abantu bahizi gusa, haje abantu special, haje abantu badasanzwe. Uravye ibirero ukuntu byari bimeze, hari ikintu mu mutima wiwe kigwa kigurumba kivuga ati genda gusenga, genda kubana n'Imana. Rero turacabanda gusenga rero. Numvumo kizambwira kombo zinkomezi ngo name ndamusenga nacunzo mubo
yanyishuriye ya mwenda yose yaramariye ibyahindutse niwafise inkomezi wafise inkome zibasha gukiza zikiza kiza wayimibe bezigakiza gakizeme yanyishuri nenda ndabona ariko barahaguruka yaramariye ibyahindutse yanyishuriye ya nenda yose ya mariye ibyahindutse. Turacara imbere y'Imana, turacasenga. Ijambo ry'Imana ravuga ngo nimwisuzume nimwe mwiyizi. Umwe wese ndazi kwazi umutima wiwe, umwe wese arazi bimugora kandi arazi bimusinda. Nkuko twabivuze, nagoroba kwambika inkomezi, nagoroba ko kwambara ubushobozi, nagoroba ko gusezerera ubwo buzima bw'intege nke. Ibigusamaza nibaza ko urabizi. Muri iyi minsi ya none turimo hari ibisamaza byicane gose bigenda bisamaza abantu b'Imana. Ugasanga abantu b'Imana nta nzara niyo tabagifise yo kubana n'Imana, nta nzara niyo tabagifise yo gusenga, nta nzara n'Imana yo gusoma ijambo ry'Imana. Mbega nawe nuwuhe mutwaro ufise muri iyi minsi? Nuwo mutwaro ubona ukuremereye? Ijambo ry'Imana ravuga ngo manze mitwaro ku bwami bw'Imana hogororoka ngo ibisigaye muzovyongerwa. Mbega nawe mutwaro ufise nuwuhe? Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye kandi tukengurukiye umugoroba mwiza uduhaye mwami. Nk'umugoroba nivyo ukwambara ubushobozi n'inkomezi zawe mwami Yesu Kristo. Uko mwami turabizi neza ijambo ryawe ritwambika ubushobozi, ijambo ryawe ritwambika inkomezi. Zaburi 119 iravuga ngo mbega umusore ngo azokwezesha ishiki ngo inzira ziwe, ngo azogwezesha kwitondera ngo ivyagize vy'Uhoraho. Natwe mwami turasengera ubugingo bwacu muri kano hagoroba mwami, turasengera imitima yacu mwami. Ijambo ryawe ratwereka abahirwe abariyo muri kano hagoroba mwami, n'abafise inzara n'inyota mwami vy'ugororoka mwami, n'abafise inzara n'inyota mwami zo kubana nawe mwami, n'abafise inzara n'inyota mwami uko mu majambo yawe mwami, n'abafise inzara n'inyota mwami uko kubana nawe bikwiriye mwami. Turagushimiye, turakengurukiye mwami ko ari kirero vura erofere mitima yacu mwami. Turasengera uwo muntu wese mwami atakaje akayabagomana ho gusenga, atakaje akayabago gusoma ijambo ry'Imana mwami. Musubize mu iyo nzara mwami, musubize mu iyo nyota mwami, kandi birakunda mwami, kandi byose birashoboka mwami. Turagushimiye rero ku bantu bose bitahuye mwami, Mana ukwiye ko bagira neza mwami, ko ari byinshi mwami bigiye guhinduka Mana, ko ari byinshi bagiye gukora mu bugingo bwabo mwami. Kuko Mana uruhara rwa mbere uguhindura ibintu ni twebwe nyene mwami, kuko umwe wese mwami araziho ibintu bipfira mwami.
mwese arazi ibintu vyononekarira mwami. Turagushimiye rero, turukengurukiye, turakiriye intsinzi iva kuri wewe, kandi turakiriye n'ubushobozi buva kuri wewe muri kano hagoroba, ubushobozi bunesha icaha, ubushobozi bunesha intege nke, ubushobozi bunesha itiro, ubushobozi bunesha ubunebwe, ubushobozi bukuraho ivyo bintu vyose bisamaza abantu bawe mwami. Turagushimira, tukengurukiye mwami Yesu Kristo, kandi turiteze impinduka mwami. Turagushimiye, tukengurukiye ku bantu bose babaye ngaho muri kano hagoroba, babaye mu ngoro yawe mwami. Turabizi neza mana ko mu ngoro yawe turakira kandi turabohokera mwami, kandi twarahindutse mana kubw'amajambo yawe mwami. Tukengurukiye rero muri byose, bane utugire neza, duhezagiye ingo n'imiryango byaserukiye ngaho muri kano hagoroba. Urabana nabo bose mwami, bose babujya gutaha mu ngo zabo, mu miryango ikatandukanye, bose bagenda bona ikiganza cawe mwami. Tukengurukiye, turasengeye ijoro ryose mwami, uzokabana twese utugire neza. Data, reka icuro cyose nganje bwaruke ko n'imizira y'Imana Yesu Kristo, twizeye. Amen. Amen.